Ndasubiriye kubaha akaze ndetse no kubaha yambu umwe banywanyi tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ku mboneshakure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mboneshakure imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaye kaze ro makuru yo mwirijoro na makuru yo mu Kirundi na makuru muri buze gushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mboneshakure imwe Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino. Reka ronda guhe kaze makuru yo mwirijoro, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi muri Vietnam, aho yaritebye ubutumire bwa mugenzi wa Vietnam Luang Congo, aho rero bari bitabiriye iyi nama ndetse n'ibiganiro bagira ngo baganire ku kungene ibihugu vyombi vyobandanya bifadikanya mu gutera imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Vietnam baraganiriye ku buryo bufadikanya mu gukorana mu bisata bitandukanye. Mu byo bagiyaze bivuga ko igihugu cy'u Burundi cemeye ko ngo kizoshobora gushora ubutare mu gihugu ca Vietnam ndetse n'ibitungwa vy'amatungo. Ku ruhande rwa Vietnam narwo rwavuze yuko rushobora gushora ibintu bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo n'imashini laptop nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu gihugu cya Vietnam. Muri ivyo biganiro nyene vyabaye bihuza abakuru b'ibihugu bombi abidushikiriza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi yavuze ko igihugu ca Vietnam n'u Burundi ngo bizofadikanya mu bijanye n'igisirikare, aho bizoha inguvu igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ibandanya ngo ibangamira umutekano w'igihugu cacu cy'u Burundi. Uvyo bayaze rero bayaze byinshi bitandukanye. N'urugendo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye, bikaba rero vyari urugendo rw'akazi. Ni urugendo yari yagiyemwo mu gihugu ca Vietnam ku igenekerezo rya 4 Ndamukiza 2025, aho rero kuri uyu mugoroba mwirijoro ku igenekerezo ry'indwi Ndamukiza 2025 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari kumwe n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye nibwo burira indege bashikana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero bamukimara gushika ku kibuga c'indege i Bujumbura, vyari ibirori n'umunezero wo kubakira kuko bari baganutse nyene bava mu gihugu ca Vietnam, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha i Bujumbura abandanya abidushikiriza. Nubwo biruko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagishika ku kibuga c'indege, amakuru twahawe n'amasoko yacu nuko nkuko mwari musanzwe mubizi, Perezida Evariste Ndayishimiye yaramye arabivuga cane ko ngo afise abanzi mu gihugu bamugambanira ndetse bashobora no kuzomutembagaza, ariko ngo yabuze aho abahera ngo abakure mu burongozi boba bafise. Muri aba rero adonda agatoki umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi ariwe Prime Niyongabo. Aba bose rero bashaka gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye, nkuko yama bivuga, akavuga ko aba bari bo bapfukamye abanyagihugu mu nda. Nkuko rero twariko turabibabarira, Evariste Ndayishimiye yaramaze gushika ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Gusa amakuru y'igikubikubi adushikiye kandi ateye ubwoba nuko Prime Niyongabo yoba yamugambaniye ngo yoba agira arasigwe ku kibuga c'indege we n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Gusa Imana irakinze, baciye bakora iperereza ngo hamenyekane imvu n'imvano y'icoba cateye iri gambanirwa ry'uyu umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Abasirikare ndetse n'abapolisi bajejwe umutekano ngaha ku kibuga c'indege baciye bapfuvya ivyo bisasu byagira ngo bihitane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye, nkuko amakuru n'ubundi duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza.
Tunyarukiye Igitega mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyera rugamba bo mu mugambwe CNDD FDD ariwo umukenyera rugamba day wahimbajwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza 2025 harabaye ihiganwa ry'imigwi y'urwaruka bakoresheje inkoni bita kankoni cyangwa se ibizwi nka course de la dorele mu kinyamazuru cyangwa se mu kinyamazungu nk'uko amakuru dahabwa n'amasoko yacu ayivuga, aho rero hataye mu mitwe umugwi w'abakenyera rugamba bo mu ntara ya Bujumbura hamwe ndetse nabo mu ntara ya Gitega. Umugwi w'abakenyera rugamba bo mu ntara ya Bujumbura akaba ari bo batahukanye intsinzi muri uwo mukino. Abarushije abandi bakaba rero baronkejwe igikombe hamwe ndetse n'ibahasha. Umugwi nawo kandi ngo wabaye uwa kabiri ukaba wararonkejwe ibahasha yonyene nk'uko amakuru twahawe n'amasoko yacu yabandanije abidushikiriza. Muyandi makuru tuyabandanije kubiriko biravugwa i Bujumbura, inyankamugayo Edouard Nzabimana iratabarizwa. Hari indongozi y'umugambwe CNR inyankamugayo ku ruhande rw'abayoboke ba Agathon Rwasa yafashwe nk'uwunyurujwe no munsi inyuma y'umutaga. Yitwa Edouard Nzabimana avuka mu ntara ya Kirundo akarangurira imirimo yiwe mu gisagara ca Bujumbura nk'umudandaza. Edouard Nzabimana asanzwe ari mu nama ya komine Mukaza akaba kandi n'umukuru wa CNR muri iyo komine y'igisagara ca Bujumbura. Ni umugabo w'imyaka 41 yubatse akaba kandi n'umuvyeyi w'abana batandatu. Urugo rwiwe ruri mu Kanyosha karitsiye Masama mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Mbega ifatwa ryiwe ryagenze gute? Nk'uko twabihawe n'abavyiboneye, Edouard Nzabimana yafashwe isaha 8:45 akaba rero yafatiwe aho akorera kuri galeri iri aho nyene hafi yaho benshi bita kuri Veromoto kwibarabara ritera rija kuri Cathedrale mu Regina Mundi hafi ya hakorera Star Time. Abari ngaho rero bavuga ko babonye uwo bita Nyumba 10 waho hantu azanye abantu harimwo abapolisi 4, umukenyezi mugufi w'inzobe yari yambaye impuzu zirabura bene umugabo yambaye ibisanzwe. Abapolisi bacakiye Edouard Nzabimana baranamukubagura bamujana muri kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona yari iriko imparate ya E0462 nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abivuga. Akavuga ko rero iyo modoka yateye ifata ibarabara rija kuri Cathedrale Regina Mundi ari naco gice kirimwo icicaro gikuru c'iperereza SNR. Abigwe rero kuri ubu bakaba bafise ubwoba ntangere. Abafashe kandi uwo Edouard Nzabimana ntiberekanye umutahe umufata, ntibanavuze ndetse n'ico afatiwe, ntibavuze kandi ico bamufatiye nyene niyo boba abamujanye. Muri 2010 kandi nabwo Edouard Nzabimana yarigeze gufatwa n'iperereza arapfungwa araremeranirizwa ko atunze ibigwanisho. Imana yarakinze ararekugwa, ariko ubu abiwe barafise ubwoba ntangere ko ashobora gusubira kuremetanirizwa. Bipfuza kandi ko bomenya aho apfungiwe ndetse n'ico yoba ariko aragirizwa. Nayo makuru rero twari dufise mwiri joro ku byari biriko biravugwa angaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu makungu. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha mwiri joro, turaza gusubira mu gatondo
makuru araza kubagezwe ko ana makuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza niteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho reka rero murabashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru twabashikirizaga dusozerere ngaha mu makuru twabashikirizaga mwiri joro turaza gusubira mu gatondo makuru araza kuba azendutse aravugwa mu bisata bitandukanye reka rero dusozerere ngaha turaza gusubira mu gatondo makuru araza kuba agezwe ko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.